Bienvenue Matoke. So nk'abasanzwe nkora umwuga wo kudandaza amatelefone tubicishije kuri application Buja Pay. Rero ku banywanyi wese muba mudafite akanya ko gushika mu magaleri cyangwa mu gisagara cya Bujumbura hagati, twagomba kubamenyesha yuko mu telecharge application yitwa Buja Pay izobafasha kugira mubone ibicuruzwa kuba mushaka kugura mubicishije kuri iyo application. Ikintu cyose uguze ukoresheje kuri iyo application Buja Pay bakigusanza mu rugo rwawe canke mu kazi kawe waba wicaye, kuko ni uburyo bubangutse cyane bwo kugura igicuruzwa uciye kuri internet kuri iyo application Buja Pay. Elisa shahada fulani niwe buzima bugenda hamwe n'ubwo cyane urushoboza. Ndashaka kumenya kubera iki wambaye, ushaka kumenya impamvu wambaye. Kwambara kuraba kuko siyo wazinguri waziguze amafaranga avanye ruguru cyane ufite ibindi bintu usigaye ukora byo tumukurikiza. Umugabo wanje ne yazinguriye sa ego umugabo wawe burasa umugabo ndamufise kanabibona nicyo tuma madini sasaba amafaranga ngo afite ibindi bintu ashaka gukora, kumbe ashaka amafaranga yo kugura imbuto wewe. none wari wibagiye ko ndi umugore wiwe kubera ko adashobora kwambika umugore wiwe. Raba ndaberewe wazi ko je nzoguma nambara nawe umugabo wanje aracankunda. Nigice komeza no gukunda ha wewe uri kuri imvura. Jewe umugabo wanje arankunda, icyo nyine yarampa no muri shambura ziko nsangayo. Sa ego agusanga he muri shambura y'ibisando bisanzwe kandi kwinjirayo niko batsigaye mu bujimo bimwe ibyo ni bito kujya nsanga muri chambre niko atangura kungaramira kuva ku kirato kugera ku mushatsi. hawa ni igice tuma gusanga muri chambre. Ndi mwiza jino no kwambara nabi, ndi mwiza kugusumbya kandi ujye n'umugabo wanje araziyo twavanye kuva mu bukumi bwanje no mu busore bwe. Ha majambo keneye iyo mwavanye niyo mwavuye ubu muri wanje uri kuranyumva ikindi naco umenye ndaharura gatatu ibyo kwambiriza mpunzi ntazo nshobora kwambura naho no zambura ndabirwa kugusumbya nta n'umunsi zo kusumba ijubwiza nta n'umunsi warimo yaba nta gusubye ubwiza sino gutwara umugabo mu maso yawe watukuye yari ya ruguru tuzana ngaha ujya uzoguma umubona kurya nyene tuzopfana ujya nimba atavyo. ikindi kintu kimwe ndagomba ndakubwira ikizokomeza ko je ndi umugore kandi ufise byinshi ndagufunze nje nawe tugiye kwihereza. Kandi ikindi naco ngiye kukwereka ko je ufise ijambo rinini ku mugabo wawe. Umviriza ndakubwire kandi si umugabo wawe sindagutsinya na gato nuko nubaho umugabo wanje. Urabona aya maboko yiwanje iwacu mvura yari amumenyereye gufata isuka. Yaba atari umugabo wanje badagukubita za kikontura ziziwe. Uzaba majoro je twiganye uzaba koloneli twiganye ibyo ntibinkanga uzaba nuko bitera maji nawe twiganye umbye ngo ndakubwiye ati kwanza ndakurikire nuko nubaha umugabo wanje Prosper naho ubundi mba ndagukubita
ingene kari harera jewe ndi mugufi nkaba mugwanje yo akabi karatonga naketse wewe ngaha wazi igihibe niko mvuze ati musohoke atakintu niki mufise mwogenda ikindi naco zomanze turaraba abantu mwamukwiye kuvuga byose amashuri menshi nje nitungana mfise biro uri kurampayishiriza isuka n'ingufu zo kugwana wewe jewe uyu nzondabeneza umva mada icyo utazi zomanze urondera ifaranga umanze urondera amahera imbere yuko umva ko umuntu womifatira n'ahandi kwihata ngufise inzobe ngufise iki ibyo ntibyubaka ubaka inoti umviriza amadada kukiye amafaranga ntacyo atwaye cyangwa kugira biro ntacyo bitwaye umugabo wawe ujya wishimiza ko ari umugabo wawe ahora guta muri shamburo rya mama akansanga muri shamburo iwanje sa ko ndarota ntabwo ari ukurota menya ko ari ukuri kuko ubwiza bwanje abuzi kuva mu bukumi bwanje nanjye nzi ubwiza bwiwe kuva mu busore bwiwe icyo komeza kuri umumama ufite umwana wahewe undi ikindi kintu naco je ntumbandanya amajambo menshi umbyurira ibintu byo mu mutwe wanje je umbwira ibintu nk'ibyo uriko uranyumva kijya gitandu ry'amakonto by'amafaranga nakiguze jewe uriko uranyumva ntundengere umbwira amajambo nkayo numva umengo uriko uransesema ngana numva umengo no kwatagura nubwo wambwiye ngo ndagapermatire jewe uriko uranyumva ubu nyene mva mu maso ndagiye mva mu maso amara ntayonze ariko uburyoje n'umugabo wanje kuri kijya gitanda waguze nije ndabuze ariko akuza ko mwijoro umva ndakubwire ngene gasa ariko manya ko umuronka mwijoro gusa ko umurango utigana umuronka kumbe nico gituma je nama ndamubona mwijoro ambwira ngo agiye kuzimya amatara kumbe bagiye kuri kare no kumera nje nakugutse nje ndamwica akora imana ntaze gutanga nje ndamufashe je barashaka kuza barangiza ibintu nk'ibije akora imana n'isi hatanga data ujya uratashe urisanzwe ngo urashitse mu rugo iwawe Emanuela, my queen of my heart. Aho kumbaza ati uvuye hehe? ibyo ndishaka ndakubaza Yes. umugore wawe arahari yobikubaza siwe Ninda ari umugore wanje mfite atari wowe. Ninda ari umugore wanje tujyama hamwe ku gitanda kimwe atari wewe. Ninde tubana nawo muri chambre atari wewe. You forget uravyibagiye. mba numva nta kintu na kimwe nashobora kuvuga Prosper kubera kumeze uko kubera kudashaka gushyira ibintu mu mucyo ntiwapfa umubwire ko umukeneye hama hakureka ukagenda hako biri Elizabeth umenda mugira ngo ugiye muri douche ngo ugiye muri twate ko ugiye kumuraba kubera iki ni iki nakora ninde yabikubwiye wundi ari kubimbwira hari nibaze ushobora kumbwira abana muri ino nzu ninde Okay. Emmanuel meze nk'umwana mutoya iyo umwana akosheje umuvyeyi ntacyamuta okay najewe Emmanuel ndazi ko nakosheje kandi ndazi ko nakoze ikosa yawe mugabo sinzi ko ushobora kumbabarira mu by'ukuri sinabikubwiye nasanze Elizabeth agiye yafashe ishakoshi yo munsi ngerageza kumubeshabesha kugira garuke so hajya rero ngiye mwijoro kwari kugira ngo ati ndamuremeshe kugira ntagire wa mutima wo gusura roho kuri kutabimbare kandi ntigere kuba ari uko ntampagaze imbere ambwira yuko ibyo niryo kosa nakoze kuko okay ntabikubwiye umva wari kubura ibindi byo tumumuryohera udakoze ibyo mutagiye kuryamana ndagusezerane yuko ntazosubira kandi kuryamana nawe I promise you ibyo bimbwira turi kumwe ariko mubonanye by'isura birahinduka nibyo ndabizi aho kace ntacyo gwanga no okay mbabarira basi ibyo sishobora kubyumva basi urabwira nimba umukeneye ndabaho uburenganzira mwibazanira no ntabwo ndamukeneye na gatoya umuntu nkeneye ni wewe nyumva mama ni wewe byose yabimbwiye
Yambwiye ko ncoba arashobora kuvuga amajambo menshi y'ububeshi akabesha mugabo uzi umuntu nkeneye niwe sivyo washavuye okay muri byo ndagushavuye okay ari nkaho wumvise yamanye n'undi mugabo uzoruryama wafunze urufunguruzo ukarubikana nazi uza buri mugasho ushaka ndagushira mugasho no okay mama mbari sivyo really mama mama bari mama yamba bari Eliza mama yamba bari Elizabeth waransabye amafaranga ndaguha okay ndakugira neza uragenda muri salo urigira neza vuba mugabo sinaguhaye amafaranga kugira ngo ati umusuzugure Emanuela cyora twasezerana niko uzomusuzugura Emanuela uri bagiye ahantu turi kwari kwa Emanuela uri bagiye ko je nawe turabashumba sheri akagaya ariko aranyereka kararengeje byananiye kwihangana nimba ari iwe nashobora kunsuzugura nanjye ndi umuntu uri umuntu mugabo ndazi neza yuko Emanuela nashobora kugusuzugura utamutanguye ikindi nacho okay basi byuko je muranza mu ijoro nkasohoka nkaza mu ijoro yarabizi byose uramubwira uramubwira aha byose wamaze kuvyonona wononye kya kintu cyose jewe ariko aranyigara ko anyiratako nagirense ndabimubwira kuko nakubwiye yuko kwihangana byananiye urukundo rurababaza sheri ninde yatumye uza ngaha ninde yankuye ruguru si wowe uri bajya amajambo kunu wanjamika ijoro umbwira ngo tugende mu gisagara tugire si wowe ninde sheri nimba twaravuye ruguru je nagutumye yuko ucuza kumukunda gusumba uko je wari unkunda niyo menya ko ari ibi twari kuguma ruguru iwawe iyo menya iza mu nyuma kurumva ego nanje sigaye nicuza ariko rero nitwari twumvikanye yuko mukunda je munyange abaswahili bavuga ngo maji akisha mwangika yazoreke ubu nta kintu na kimwe dushobora guhindura okay sawa kandi umenyereza yuko ntazosubira kandi kuza muri shamuri wawe kandi umubahe Emanuela kana unayejeje sinavyumvise nta rindi jambo chaki wawe mama si kugira iki mama sitaki ingine neno kwako mama sitaki lolote lile pale ubimenye kandi ubitahure kindi nacho cyanyuma umubahe sawa usitaki nikosesha unga umvize ndakubwira jewe kwihangana byananiye sinzomwubaha udufuma usubiza ruguri wacu umenye ko turi ngaha kubwa Emanuela Jesi ndamubashe Emanuela nta rindi jambo jewe byananiye uzokora icyo ushaka sadira muri aka kazi nagendamwa n'utuntu nyine twiswindi reka nyine ngende hano umuziki abayaya tumenyane mpapfa nzigiza abayaya tumenyane ariko nambaye n'agapantaro nyine umana bakamurira sawa abayaya tumenyane zopfanja abayaya tumenyane bagera ibyo nimo n'agategekanye n'agaku urondoza ndabacomera ibwa byinshi abayaya tumenyane Mabuza nzoza ndagiha n'isosi nahejute no kumva nyene iya mbere nzoza ndayijya kugira nje nanje ndagira pe abayaya tumenyane aba bosi tumenya wape ndabatekera umuceri kama uzani kataza karanyongera neza nzoba ndandaga kubiti yango chiko ujya kajya kuma ndumu yaya ngo ndumuwera nanye nzoza ndagira isosi ya mbere birancanganyije Nabuja karibu ibyo uri kurigira ni biki ngaha ndumva ko munyu bakote hakindi jewe nigeze wo kurya isosi ya nyuma ko nigenda biteka jewe hacenga isosi ya nyuma ahubwo ni ubisuma ye naye ngamauza no guhaye umunyu numvise ko umunyu wakoze aya na wewe
karibu mu gikoni mabuja gusa wewe waberewe cyo ndagukundira gusa umva ndakubwira ikintu kimwe kandi jewe nje ngaha mu gikoni simba nje kubiba nawe uriko uranyumva nje ntidusangiye akazi icyo duriye kuri kano kazi ni amafaranga nta kindi kintu duhuriyeko uriko uranyumva nje kukubwira ibyo ushobora gukora ngaha gusa hari ikintu duhuriyeko ndakubikiye ibanga ntuzi nyene ko ndabitsa nta kibazo nzuranyunze n'agashara kubera nabisiko ko nagira iyo mbika nabisiko ndabanakongiye gusa nta kibazo turakundanye nyene ndabona akagaceri mabuze reka kazi igihe ntiwe bwabo ariko urambarira amajambo kuba ndasama urwo rusafuriya runganuka none ntiwazanye zone yose urazi kirya gihabara ujya mugabo wawe suku ujya ajya nk'uwicariye umwobo ajya byinshi nijya ngigwa abagore turamuvuga nabi reka kuzamuvuga nabi nese muga ibyakora kimwe tugomba dukorane je nawe imusi ndarose kanyanga cuma amahera njya kunywa rimwe numva ndiko ndasha none wari umutwe nitwe twawumenyereye mbarira mbareke nikimwe shaka kubwira sa kuranyumva neza nendayo mbarira shaka ndakubwire ko ujya mugore ntangiye kuza ndamwikeka ntangiye kumwikeka ko yohava ashirira ibintu mu byo kurya kuranyumva ntihagire n'umunsi umwe ntucafuze nibiki kurakora ku makara umbwira unkorako umva manze mvuze kwanza neza hagira n'undi munsi n'umwe adashobora gufata ngo araje mu gikoni ngo aje guteka uriko uranyumva ndakumva haburya rero mugeze kure habaye icyo kumubuza ko yoteka inda wohoja maze kumuteka najyana iwe yokwiteka wamutwaye umugabo umwanya nagize umpegera uzogukwegera ngene uwo munwa wawe noye n'ivyo birakuraba wewe ndabana n'inkoro yanje mbwira mwamikazi wanje ukurusha kunuka agutwara isazi ntuzintwari rero okay nakubwiye ko atadasubira guteka ivyonje ego kubera ko je ntabwiye ko umwiteka yohava nkarishane ashangira nawe wari wumva hajya ntazoharenga mama yangu nawe rero ndakubareza urami icupa ry'akanyanga ku munsi ufise ikibazo nasina naguhaye n'ibiki nagukorera yaha nama nabiguhaye gusa ikindi naco agiye kumara bakumarira byinshi agiye kumara iminsi ibiri ngaha adafungura hano iyo ugira ukwezi n'undi akazi kari kabaye keza kumbe nawe murasani mbere ndateka gutwo kurya dukeye mugaho aho uzaniye ikambi okay ntacyo uba akazi kagiye kugabanuka iminsi ibiri adafungura ngaho umubwire ntazosubire no gukoza ikintu ngaho iminsi ibiri nanjye rashize ku wa gatatu saa sita nk'umuboyi wo ngaho gatatu umuboyi wo ngaho ndaho nushaka no wa gatatu gusa ntuzorenza iminsi itanu mugabo ibiri yari sawa ariko reka tugire ibiri oya nakubwiye ko shira kumwe nanjye nk'umuboyi wo ngaho okay ntacyo itatu asiye kombata ntazofungure kuko asigaye arisiga makeup akambona nyene nkumengo nziza mugabo mabuja ni mwiza ndabizi ariko ko arisiga makeup nge makeup yisiga nanje ngiye nkayizigirisha okay mabuja okay yonzari iryo cupa rega mabuja ariko ndateka arukura uyishije basi shuza ko sigaye uvuga amajambo menshi genda mabuja ndakuzaniye okay uyishije uraza ndakuzaniye ndakuzaniye ringira sabibaje ko umutwara abagabo babandi jewe ujya kuri bika byananiye atambaye iryo cupa ngo ndarisoma nyine ndiko ndacapisha nkuko nyene ndiko ndateka aho karibu nazigiye yishiza mbwira utujambo basha tabintera basha nani musazovuga gato ndoca ndamumenesha ibanga mu banyagihugu nanjye kuri iki byano tutangira ndamutangaza akaguma atwara abagabo babandi amuhimbira ngo mbaho sha ngenda kunywa rimwe Izurateye. Kwari ku metero zitanu bavugira hajya reka ntukamare ubanda kubari tomo kagenda hajya ashaka Banzi ku burofa. urofa niho bagira birukane bambare kutazojya ewe oya kuza ngaha ntibibaho tuhagarara hajya
urabira hajya mu metero zitanu uregira uburofu umenga uri umwana umenga nukuze wama uburofu nushaka ndagufasha iki nakubareba metero zitanu iki gikone ni kwanje ivyo navyo bikuye hehe itegeko ryavuye ibukuru kwa perezida kwerekana kweganira isorori ya mabuja mu kirundi gitomo mabuja yavuze ati ujya wewe uteze ngaho urishane je nsigaye ntangishana ndacaguha raporo ikindi nacyo urabona kurya misiyo niba uzorya isazi niba uzorya unama n'amazi angana uzonywa misiyo kandi nagerekire kuba njye wa gatandatu nawe turabagenzi ugenda ujya kumara akazi ahubwo wewe genda ntigaherere ugiriza ndagiye ariko ukubangiza nawe niko wegerewe ndi umuboyi reka ndafise abana ruguru wangu genda mbwira ko bakajuju wemeye gusa umugabo arasangira ako kajuju ikigasangirwa n'umugabo bakagenda akabwira kigira akajuju kigira akajuju umugabo musangira ngo ni mu gisagara simona nifuza kukurekura sijyo mbona ijoro rirageze mukuri nama niyumvira ati iminsi yose yaba umunsi wose no kwifuza yuko hatobaho umurango yuko kwama habaho ijoro urukundo mu ijoro cyane rwose sabe nanje ndi ku kazi kuma nibaza amasaha araza kugera ryari ntayo riri aho uri mukuri ese imyaka yose wari ubayeho tutari kumwe vraiment ahubwo wari wiyanganije kubera ko ufite ibintu nk'ibi kiba ibyo nshobokera pe mukuri abarumbwira rero ku kazi kanyu bigenda gute kazi byagenze neza drama ni bon ubu biko byagenda neza wow nta ijya restaurant wuguruje abarundi bamaze kumenyera kuzobararira kuri Buja Pay abarundi bariko baramenya ariko bigorana ariko bariko baramenyera nyene tubuke buke gusa urabizi nawe mbere wavuze ngo nigeze kugendeka neza biko byagenda neza ubundi karadodora I don't know sinzi Andre ashira shaka kugira umuntu utagira usanga ari gisuma ndamikeka ariko ndazi ntabisoma byigera byinjira Andre kandi si byiza kuzura siga umuryango w'urugo je nari nzi ko nza gusohoka bize fresh kabisa sije bimeze neza gusa je oui Andre oh my god wow Elizabeth Niki kuzanye muri no joro iki cyabaye Elizabeth ushaka iki mishure si uriko arabaza itara ryanje ryononekaye itara ryawe ryapfuye uza kuvyura abantu mw'ijoro maze gukorera amatara yawe niwurindira ibyo mu gatondo umuntu akazovyuka kurondera umufundi aza kugushira y'irindi tara canke ushaka nze kumanika amatara Elizabeth sohoka ndashaka kuruhuka abantu tuba turiba mu kazi tuba dushaka kuruhuka antuka abantu mudafise icyo mukora nuko nyene muba mumeze muba mushaka kuribwa murabuze umuntu amahoro sohoka dushaka kuryama sohoka turashaka kuryama abantu tuba turiba mu kazi dushaka kuruhuka nari ndamukeneye Gaspari ariko ntabwo mubwira sorry ndi busy gato yasivyo yamaze kukwishura cyangwa ushaka kurora agasinema ushaka kurora agafilme k'abantu baryamye sa tukakwereke tukugirire
ungirire neza uraba agasinema neza kabyo Ya peut-être ashaka arabe filme y'abantu bakuze. kandi wewe birashoboka ukaba utarabona agafilmu ntabwiye kuri umuhinga katukwereke rero abahinga Nuko yaje kukwigara ko ngo umuhinga. ngo ni umuhinga cyane kandi numva ngagurira impuzu Bebe, singomba gukorana amakosa ubona urashobora kugenda yigire vraiment. Elizabeth nakubwiye ugenda uranzi, okay? Reka basurura agafilme n'imbere kushaka kuraba. Hama nyumva urambiwe uraza kugenda, sivyo? Sivyo? Bebe, Mama. Yo, mama. Oh my God. Baby, she. Oh, mama. Shuru. abasanga cyangwa ngaho baye Bebe.